Haleluya, ndanezerewe kuronka akakanya ko kuganira namwe shengero ry'Imana kubijanye n'ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niteka ridasanzwe, ndazi ko turi mu bihe bidasanzwe byo kwibuka igihe isi yagendewe, igihe umuco wakiye mu mwijima, igihe ijambo amahoro ivyizigiro ryagendera isi yari mu mwiza mwinshi, isi yari mu kaga kubera icaha. Gutandukana n'Imana byazaniye akaga kiremwa muntu. Munyemerere tuvuge kuri iki kintu, turabire hamwe ijambo Imana yambaye umubiri. Nimba hari ikintu gikomeye mu mateka y'isi, nimba hari ubutumwa bukomeye muri kahise k'isi, ni iki gihe Imana yagende isi, ni iki gihe twibuka ivuka rya Yesu. Turisunga igisomwa cyo mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka, igice ca 2 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 20. Turabona amajambo akomeye cyane atubwira ingene ivyari byarasezeranywe, ivyari byaravuzwe kuva mu isezerano rya kera byashikijwe muri Kristo Yesu. Turasoma muri iki gice ca 2 mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka. Ku murongo wa mbere haravuga ngo, muri iyo minsi icagezwe kiva kwa Kaisari Augusito ngo abo mu isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri cegera ca Kaisari Isiriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara ciwe. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara ci Nazareti aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Bethlehem, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikisha na Maria uwo yakoye yari akuriwe. Bakiriyo igihe ciwe cyo kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'imfura, amuzingira amuzingako impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze ikibanza mu ndaro. Ku murongo w'8, Maria nako muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'ibitungwa vyabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira ijya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati, ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uwo munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyetso cyanyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe ko impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti, icubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mubo inezererwa. Bamarayika bahejeje kuva aho bari, basubiye mu ijuru, nyabungere baravugana bati, ingo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo,
icyo umwami Imana atumenyesheje. Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya ruryamitswe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose ayumvira mu mutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ivyo bumvise vyose n'ivyo babonye nk'uko babibwiwe. Haleluya. Nk'uko narimvuze, n'umunezero udasanzwe kuvuga kuri iyi nkuru y'ivyizigiro, inkuru y'umunezero, inkuru y'agakiza, inkuru yo kubohoka, inkuru yo kugendegwa n'Imana muri iyi si. Hari umwe mu bavugishwa n'Imana bakomeye yavuze ikintu gikomeye cyane ku kuvuka kwa Yesu, imyaka 700 imbere yuko iyi nkuru iseruka, imbere yuko iki kintu kigaragara. N'umuvugishwa n'Imana Mika yaravuze ikintu gikomeye mu gice cya 5 ku murongo wa 2. Aravuga ngo, ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri nkehwa mu bihumbi vy'Ubuyuda, muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli. Amamuko yiwe yahereye kera hose, ibihe n'ibindi. Uyu n'umurongo tuza kugira icyo tuvuze ko, kuko ushigikira iki gisomwa twavuze. Ni gisomwa tumenyereye, kanatsinda tumaze iminsi kuva uku kwezi kwa 12 canke kuva kwezi kwa 11 gutangura twitegurira ibi bihe, twibuka kandi duhimbaza ivuka rya Yesu. Ndazi ko umuntu wese amaze kwisomera, kwiyibutsa canke gusigurirwa no kwibutswa ibijanye n'iyi nkuru idasanzwe y'ukuvuka kwa Yesu. Byukuri havuzwe Betelehemu si jambo rishasha mu isezerano rishasha, si jambo rishasha nk'uko Mika yavuze. Yavugishijwe n'Imana hasigaye iyo myaka myinshi ngana uko imyaka 700. Ni ukuvuga ngo ivyari vyaravuzwe, ivyari gitutu, ivyari vyarahanuwe vyashikijwe muri Yesu. Nibiki vyari vyarahanuwe? Hari harahanuwe, hari haravugishijwe ugucungurwa kw'isi, hari haravugishijwe ko umwana w'umuntu yagiye mu kaga, yatandukanye n'Imana, igihe kimwe azotabagwa. Kuva mu itanguriro rero, inkuru yose ya Bibiliya imurika Yesu nk'isezerano ryari ryitezwe. Mu yandi majambo, ni Mesiya yari yitezwe. Mbega Mesiya yararindiriwe? Nukuvuga iki? Mesiya riva mu ijambo ry'Igiheburayo risobanura ngo uwasizwe. Mu Kigiriki ni Christos. Ugusigwa mu gihe cy'isezerano rya kera cyari ikimenyetso cy'uko uwo muntu asizwe, yatoranijwe, ashizwe ku ruhande kubw'igikorwa runaka. Bamwe barobanuzwa amavuta mu ibango ry'ubuvugishwa, abandi bakarobanuzwa amavuta mu ibango ry'ubuherezi, abandi bakarobanuzwa amavuta mu ibango canke mu kwimikwa kuba abami. Turabibona Eliya atoranya Elisa nk'umuvugishwa, Elisa ararobanurwa, asigwa amavuta.
turabona Aroni arobanurirwa kuba umuherezi. Turabona Samuel arobanura Sauli ndetse na Dawidi abarobanurira kuba abami. Ijambo kurobanurwa, ijambo gusigwa ni jambo rifise inkomoko kuva mu isezerano rya kera, ariko kandi ni jambo rifise icyo rivuga mu buryo bukomeye kuri Yesu umucunguzi, uwo turiko turahimbaza, uwo turiko turibuka ingene yaje muri iyi si. Isezerano rya kera ryavuze ko uwo Mesiya arindiriwe azoza nk'umutabazi. Uwo mutabazi yaratoranijwe n'Imana kandi ngo azoza acungure Isirayeli. Umutabazi uw'abayuda bari barindiriye bita Mesiya. Ugume wibuka ngo Mesiya muri uku guhimbaza no kwibuka ivuka rya Yesu, ndashaka kumurika cyane uwo Mesiya yararindiriwe. Mbega yararindiriwe ngo agire iki? Yararindiriwe ko iki? Mbega isezerano rya kera kuki rimuvuga, kuki abavugishwa n'Imana bamushize kwa maso bakamurika bakamuvuga agaseruka nk'igicapo canke nk'igitutu mu bigereranyo tubona mu isezerano rya kera mu buryo butandukanye. Yesaya we igice cya 42 ku murongo wa mbere avuga nawe ikintu gikomeye ngo nguyu umushumba wanje, uwo nama nshigikiye, uwo natoranije, ahimbara umutima wanje. Nashize muhemu wanje kuri we, azomenyekanisha ubutungane mu mahanga. Haleluya. Yesaya kongera akabivuga mu gice cya 61 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 avuga ngo n'amajambo twese tumenyereye kumva twisomera. Avuga ngo mpwemu uhoraho ari kuri jewe, kuko uhoraho yandobanuje amavuta. Singiye gusoma imirongo ikurikira, murayizi. Yandobanuje amavuta ngo bigende gute? Uyu Mesiya yari yararobanujwe. Uhoraho data umuremyi w'isi n'ijuru, mu kwiyumvira gutabara isi, mu kwiyumvira gucungura isi, mu kwiyumvira kuzana umuco, mu kwiyumvira kugarukana abo yaremye, kubigarukanira ngo bagaruke kuri yo, harabaye kurobanura. Yagize iki cyumviro, uyu mugambi. Mesiya aratangazwa ko igihe kimwe azoseruka. Haleluya. Yesu Mesiya ni washitsa igikorwa cy'ubuvugishwa. Kubera iki? Numuvugishwa ashitsa igikorwa cy'ubuvugishwa kubera ko niwe jambo ubwe, kandi niwe yavuze ijambo rimenyekanisha data. Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 17b haravuga amajambo akomeye cyane, avuga ngo ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Nukuvuga ngo niwe jambo kandi niwe amenyekanisha data, niwe yadushikirije data, niwe yashikije ijambo ryose ryavuzwe ry'ubuhanuzi canke ubuvugishwa. Yesu Mesiya ni washitsa igikorwa cy'ubuherezi. Numuherezi kubera iki? Kubera urupfu rwiwe rwabaye impongano y'ivyaha byacu, yongera aba umuhuza w'Imana n'abantu. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 17 havuga ngo nico gituma vyamubereye gushushanywa na bene se muri vyose ngo abe umuherezi mukuru wo mu vy'Imana, w'imbabazi kandi agororoka, abe impongano y'ivyaha by'abantu. Haleluya. Icyo ni gikorwa yasigiwe cy'ubuherezi, ariko ubuherezi buruta ubuherezi bwose, ubuherezi buruta ubuherezi bwa Aroni. Yesu Mesiya ni washitsa igikorwa cy'ubwami. Umwami kubera iki?
amaze kuzuka Imana yamuhaye ububasha bwose. Niko umwanditsi w'icete cy'Abanyefeso igice cya mbere 20b gushika kuri 23 havuga ngo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose. Haleluya! Yamushize hejuru cyane y'ubukuru bwose, hejuru y'ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu gihe kizoza. Kandi yamushikirije byose ibishira munsi y'ibirenge vyiwe, kandi amuha ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba byose, niryo mubiri wiwe, ukunengesera kuwunengesera byose hose. Haleluya! Yashikije uyu Mesiya, yashikije igikorwa cy'ubwami no kuganza. Niwe mwami aganza abami bose bo kwisi. Niwe mwami ingoma yiwe idahanguka, ingoma yiwe idakugwaho. Niwe mwami yamyeho kuva ibihe n'ibihe, nkuko Mika yabivuze, yamyeho ibihe n'ibihe, kandi azokwamaho ibihe n'ibihe. Guhimbaza ivuka rya Yesu tumubona nka Mesiya yararindiriwe. Mesiya yararindiriwe ko iki? Mesiya yararindiriwe ko atabara isi. Mesiya yararindiriwe ko gucungura isi. Mesiya yararindiriwe ko umuco kugira ngo aze yakire mu mwijima, maze abantu bagendere ahabona. Haleluya! Ivuka rya Yesu rero, nkuko twasomye mu butumwa bwiza bwa Luka, iki gice kiratwereka ikintu gikomeye cyane. Luka aramurika cyane Betelehemu. Atangura iki gice cya kabiri avuga ko muri iyo minsi cyagezwe kiva kwa Kaisari Augusito, cyavuye kuri we kugira ngo mu isi hose habe iyandikwa, abantu bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho kure niyo akiri cegera cya Kaisari, nkuko tubisoma ngo bose baja kwiyandikisha. Umuntu wese atari wabo yategerezwa kuja mu gisagara ciwabo, yategerezwa kuja ku gatumbe iwabo. Bihurirana nuko inkuru tutasomye ingene marayika yagendeye Mariya akamubwira ko ahiriwe, kuko Uhoraho yamuhisemwo ko agiye gusama inda, hanyuma azovyara umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu azokwitwa Emmanuel. Haleluya! Kuja kwiyandikisha kwa Yosefu vyasavye ko Imana mu buhinga bwayo ico gihe gihurirana n'igihe cyo kuvyara canke kwibaruka kwa Mariya, kuko igihe cari kigeze. Ku murongo wa 4 ngo Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara cy'i Nazareti aja i Yudaya mu gisagara cya Dawidi cyitwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Muribuka ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo atangura igice cya mbere avuga ibisekuruza vya Yesu, amamuko ya Yesu. Aha Luka nawe aciyavuga ingene Yosefu ahura na Betelehemu, hama Betelehemu kikaba ari gisagara canke umugwa wa Dawidi, ni gisagara canke umutumba canke kibanza Dawidi, umwami Dawidi yavukiyemwo. Ngo nawe aja kwiyandikisha na Mariya uwo yakoye, yari kumwe nawe. Bakiriyo igihe ciwe cyo kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'imfura, amuzingira ko impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze ikibanza mu ndaro.
hano iri jambo indaro birashoboka ko dushobora kurigereranya uyu munsi ni hoteli canke uburaro aho abantu ingenzi zishobora kwaka uburaro hanyuma bakariha. Ico gihe rero ngo muri ako karere muri ico gisagara uburaro barabubuze. Ku murongo w'8 muri iyo ntara ngo harabungere, abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'ibitungwa vyabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bukayanganira kuri ijya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntacyo mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Haleluya. Murumva ko ikintu cyabaye muri Betelehemu ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko Betelehemu hatwereka iki? Hatwereka ko ari umugwa wa Dawidi, aho Dawidi yavukiye, umwami Dawidi yavukiye, aho Mesiya nawe yategerezwa kuvukira, kuko byari byarahanuwe. Nta kintu cyabaye kugihamana, byose nkuko natanguye mvuga ngo ibyari byaravugishijwe byose byashikijwe muri Yesu. Ukuvuka kwa Yesu kwashikije ibyari byaravugishijwe kera. I Betelehemu hitwa irindi zina, hitwa ngo inzu y'umutsima cyangwa umukate. Mika rero yahavuze ku murongo kuva ku murongo wa 2 aravuga ikintu gikomeye ngo ikibanza Yesu azovukiramwo, abivuga imyaka myinshi mbere yuko biba. Arakivuga neza, arapresiza ngo ni Betelehemu. Nukuvuga ngo Yosefu na Maria kwisanga guhurirana niyo rusansuma, guhurirana n'iryo yandikishwa canke iryo yandikwa, ni byari gihamana. Imana mu buhinga bwayo yategerezwa guhuza ikintu cyose cyavuzwe imyaka ibihumbi, imyaka amajana, cyategerezwa guhuzwa umwanya, igihe, isaha. Haleluya. Mbega umugisha wo kwibuka ivuka rya Yesu, mbega umugisha wo kwibuka ubwizigirwa bw'Imana. Ijambo ryose Imana yavuze nirikoroka, nta na rimwe rica ku ruhande, kuko Imana iteramiye ijambo ryayo. Mika rero niwe muvugishwa n'Imana yashoboye kuvuga ikibanza Yesu azovukiramwo nkuko twabibonye. Kuri uyu murongo wa 2b, Mika akavuga ingene uwo Mesiya azoba ameze. Avuga ngo ni Segaba. Segaba n'irindi jambo rivuga ngo umwami, uganza. Mika yongera aradoma ko kuri uyu murongo wa 2 nyene aravuga avuga ko uwo amamuko yiwe ngo yahereye kera hose ibihe n'ibihe. Nukuvuga ngo ivuka rya Yesu ritwereka iki? Ritwereka ko Yesu mu buhinga bw'Imana Data umuremyi w'isi n'ijuru, mu nzira yatoboye yo gucungura isi, inzira yatoboye yo kuza nka Emmanuel, yambaye umubiri. Nibaza ko igice kibivuga neza n'ubutumwa bwiza bwa Yohana kuva ku murongo wa 1 gushika ku mirongo ya 14. Ingene Yohana aca karongo ijambo kurindi, ingene jambo yamyeho, yari Imana, yahoranye n'Imana, ariko jambo aza kubana natwe. Haleluya. Kuvuka kwa Yesu rero ntiyavutse mu buryo busanzwe. Igituma mvuga iri jambo nuko ivuka rya Yesu muri iki gihe, muri iyi myaka, usanga abantu benshi barishuhiye, ariko badashuhiye ukuza k'uwo mwami n'umucunguzi, ariko bashuhiye inyungu
ziva muri uwo munsi mukuru. Hari impari nyinshi ziri autour ya periode igihe Yesu yavukiyeko. Ico si cyo cyanzanye hano, ariko usomye Bibiliya urashobora kubona neza ko iki gihe cy'ukwezi kwa 12 tugifate nk'ikigereranyo, ariko kandi kubera ko tudahimbaza ngo dusenge umunsi, ariko nk'uko dushobora kuvuga ivuka rya Yesu tukarivuga mu kwezi kwa 3 hamwe na Pasika, tukavuga ukuvuka kwa Yesu tukavuga mu kwezi kwa 6, ukwezi kw'indwi tukakuvuga mu kwezi kwa 12. Nico gituma tudateba mu mpari, naho navyo tutobideha, tudateba mu mpari ngo none ngo ni muri uku kwezi. Oya, ico tuzi Yesu yaravutse, kandi Yesu ntiyavutse nk'uko abandi bose bavuka, ntiyavutse nk'uko twese twavutse. Yesu yavutse mu buryo bw'umugambi Imana yateguye kuva kera. Ingene Imana yiyumviye isi, ingene Imana yakwiyumviye, irakwiyumvira wewe n'umuryango wawe, kwigihe kizoshika umuco ukakira isi, kwigihe kizoshika ugutabarwa biciye mu gikorwa Imana yonyene yikoreye, bidaciye mu kugerageza kwawe, kuko umuntu yari yarananiwe, umuntu yari yaratandukanye n'Imana, umuntu yari arindiriye urubanza rw'ibihe bidashira, kandi urubanza rw'urupfu. Ukuvuka kwa Yesu rero kurakabaho. Haleluya! Ukuvuka kwa Yesu, ewe Yesu urakaza, warakoze kuza. Nico gituma uyu munsi dushobora kunezerwa nk'abandi, dushobora, nimba twaronse agahuzu gashasha si bibi kukambara, nimba twaronse igiteramo, nimba twaronse ahantu dushobora kuja mu karuhuko si bibi, ariko hari ikiruta ivyo bintu byose. Ikiruta ivyo bintu byose ni Kristo. Ico ukuvuka kwiwe kuvuga ku buzima bwacu. Yesu ntiyavutse mu buryo busanzwe, yasamwinda avyarwa n'inkumi Mariya, atari bwigera iyo nkumi itari bwigera imenya umugabo, icitwa umugabo. Kumbure inkumi, tuvukoresheje ijambo inkumi wumva umenga ati none inkumi zose zirasamanywa zikabyara. Oya, si muri iyo mvugo. Kumbure dukoresha ijambo mbega isugi yosama inda ikabyara icitwa isugi, ntibibaho. Nico gitangaza cabaye, kuko na Mariya igihe marayika yamugendera yaravuze ati ivyo bintu bishoboka gute? Sindamenye icitwa umugabo, ivyo bintu bishoboka gute? Marayika aramubwira ngo mpwemu w'Imana, mpwemu yera azogutera igitutu. Haleluya! Ivyo wita ko bidashoboka bizoshoboka. Mariya, wewe ni wemere ubutumwa nkuzaniye, hama ibindi ubirekere mpwemu yera. Haleluya! Oh, mbega umunezero, mbega ukugendegwa. Amaze kuvuka ajyamikwa mu bwato bw'inka. Aha niho nagira murike kandi nsozera aka kanya. Wibuke Mesiya yaje kugutabara, Mesiya yaje kugukurako intwaro y'agacinyizo. Iyo ntwaro ni yande? Ni ya Satani. Kubera ko abari mu vyaha bose, abataramurikirwa n'umuco wivuka rya Yesu, abo bantu bose baba bari munsi y'ukuganzwa na Satani, baba bari mu buja bwa Satani. Ukuvuka kwa Yesu kwazanye inkuru nziza, kwazanye inkuru nziza y'agakiza, gutabarwa kwawe, gucungurwa kwawe, kubohoka kwawe.
nagira nsozerere kuri iki kintu kuko hari byinshi dumaze iminsi twumva kubijyanye n'ivuka rya Yesu, ariko nagira muri iki kintu mu bwato bw'inka nagize umwanya wo kwiyumvira ni gute umwami w'abami egome yavutse, igihe cyo kuvuka cyageze, hanyuma kujya uruhinja ruvuka rukarondererwa agatanda keza n'ahantu heza ho kuryamikwa hasharije amashugwe. Ni gute umwami w'abami, umuremyi w'isi n'ijuru, avuka maze ahantu hambere yakirirwa hakaba mu bwato bw'inka. Nagize umwanya ngira amatsiko yo kurondera ubwato bw'inka. Mbega Bibiliya hari iki bivuga ko mbega ni kimenyetso ki cyo kuryamikwa mu bwato bw'inka? Ni insiguro nki? Tujane rero dusozera uyu mwanya wacu. Nasanze ko kuryamikwa mu bwato bw'inka ni intambwe yiwe ya mbere y'urugendo rumujana ku musaraba i Golgota. Kubera iki? Ishusho y'urwo rugendo Paulo ayivuga muri iyi mvugo mu cete yandikiye Abifilipi igice cya 2 umurongo wa 6 gushika ku 8, ngo uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyiyumviriye ko ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acika ubusa n'abantu. Haleluya! Ukuvuka kwiwe akaryamikwa mu bwato bw'inka ni kimenyetso cy'uko comfort, protokole zose yategerezwa kugirirwa, ivyubahiro yategerezwa guhabwa, ikibanza kiruta ibindi yategerezwa gushigwamwo, sico kimuraje ishinga. Nico gituma Paulo yabivuze muri aya majambo ngo naho yarasanganywe ishusho y'Imana niyumviriye ko ico kintu, iryo shusho, ico cyubahiro ari ikintu cyo kumirako. Nico gituma umusanga yaryamitswe mu bwato bw'inka, kuko n'umwami yiyoroheje, n'umwami yicishije bugufi, kandi ategerezwa kumanuka gushika hasi kugira ngo asange wewe nanje aho tuko turikumbagaza tutagira ivyizigiro, adusangeyo yishushanye natwe kugira ngo ashobore kuducungura. Ico cyari cyambere. Mu bwato bw'inka hatwigisha ikindi kintu cya kabiri kivuga ngo ubwato bw'inka nticyabaye ikimenyetso c'abungere bonyene, ariko ni ikimenyetso kuri twebwe uno munsi ko Yesu ari umwami n'umukiza dushobora kwegera tutarinze gucumukura. Uza kuri we wese aramwakira. Haleluya! Ndazi neza iyaza kuvukira ku kirimba, abungere ntibari kugira access kuri we. Iyaza kuvukira mu nzu z'abami, iyaza kuvukira ahantu mu muryango hari protokole ziteye ubwoba, kujya nyene iyo twibarutse tugerageza ngo ntihabe uruja n'uruza, abantu ntibagume, ntihagira abantu bahava bazana ingwara z'ivyorezo ngo bandukizwe ruhinja. Tugerageza guproteja, ariko Yesu ukuryamikwa mu bwato bw'inka nticyabaye ikimenyetso kubungere gusa, ariko ni ikimenyetso kuri twebwe uno munsi kivuga ngo Yesu n'umwami n'umukiza dushobora kwegera tutarinze gucumukura, tutarinze guca ahandi. Urashobora kumwegera utaciye kwa padiri, urashobora kumwegera udaciye kwa Mariya cyangwa abandi batumwa, urashobora kumwegera udaciye ku kintu na kimwe, kubera ko ari yoroheje, n'umukiza yaje ku bwawe. Yindi nsobanuro y'ubwato bw'inka ni ya gatatu nsozererako, ni ubwato bw'inka ni kibanza cyashirwamwo indya z'ibitungwa, kandi mwibuke ko Betelehemu hasobanura ubwayo ko ari inzu y'umutsima.
Yesu niwe mutsima uryamitswe mu bwato bw'inka. Haleluya. Yesu niwe mutsima. Umunsi umwe yatanze message yatsitaje abigishwa n'abandi bariko baramwumviriza, arababwira ngo ni jewe mutsima, uwunjya ko wese ntazosubira kugira inzara ukundi, kandi utanyoye ku maraso yanje nta bugingo afise. Batsitazwa n'iryo jambo. Yesu mu bwato bw'inka ni ikimenyetso cy'uko niwe mutsima. Mwibuke ko aho hantu yararyamitswe niho hashirwa inka, ibifungurwa by'ibitungwa, uhereye ku nka canke ibindi bitungwa. Hanyuma inka zatumbera ubwo bwato zigaburirwamwo, zikajya zigahaga. Mbega ntiwumva ko atari kuba yaryamitswe muri ubwo bwato bw'inka gusa, ariko bifise ubutumwa bitubwira uyu munsi? I Betelehemu, intara yicishije bugufi, ishobora kuba igayitse, ariko irafise umwihariko ngo ni kibanza c'umutsima, ni kibanza c'umukate. Sivyo gusa, ukuryamikwa mu bwato bw'inka, umwami wanje kuryamikwa aho hantu umenga harakengeretse, environnement yaho umenga niyo nikanganye, ninasobanura, ninerekana ko uwo yavukiye aho hantu vy'ukuri ari umwami. Nubwo ibimenyetso vyose, abamajusi, inyenyeri, indirimbo z'abamarayika, ivyo vyose vyerekana ko ari umuntu adasanzwe, ariko aho yaryamitswe harafise ico havuga, si kubungere gusa, ariko no kuri wewe nanje. Yesu niwe mutsima uryamitswe mu bwato bw'inka. Nta zindi ndya zishobora kuduha ubugingo budashira atari Yesu wenyine. Ukuvuka kwa Yesu kukuzaniye ubu butumwa ngo niwe ashobora kuguhaza. Ego muriteguye gufeta, uriteguye gusohoka, uriteguye gusangira n'umuryango, ivyo byose ni vyiza. Ugumana umwitwarariko wuko nubwo two kwambara neza, nubwo twogerageza kunezerwa kubera ko ni umwanya w'ibiruhuko, Yesu akwiye guhabwa ikibanza mu buzima bwacu, ko niwe ashobora kuduhaza, niwe mutsima w'ubugingo. Nta yindi ngaburo iriho ishobora kuduha umunezero ushitse kiretse Yesu wenyene. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 6:35, Yesu arababwira ati, ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Haleluya. Nk'uko ibitungwa vyatumbera muri ubwo bwato bigasangamo ivyo kurya, bikarya bigahaga, bikamarwa inyota n'inzara, niko kuri uyu munsi twibuka ukuvuka kwa Yesu, umwami wacu Mesiya. Uwuza kuri we wese ntaguma uko yari asanzwe ameze. Ndagutumiye, nk'uko igitungwa iyo gitumbereye uburiro bwacu, ubwato umwami wanje, umuremyi w'isi n'ijuru, yaremye inyenyeri, yaremye ibiboneka n'ibitaboneka, yaryamitswe mu bwato bw'inka. Ubwo bwato bw'inka, inka yose, igitungwa cyose gitumbereye aho, ndashaka kuhaca akarongo nsozera. Hariho ubutumwa kuri wewe nanje, niwa mutumbera uyu munsi, kuko yavutse yitwa izina ngo Emmanuel, Imana mu bantu. Yaje kuri wewe, yasanze wewe, yaje asanga wewe, umuryango wawe, kugira ngo uyu munsi niwa mutumbera, niwa muha ubuzima bwawe, ntusubira kuba uko wari usanzwe umeze. Ubuzima bwawe burahinduka. Mbega uwo mugira intumbero, mbega uyu Yesu Mesiya
yaje kuducungura, yaje kutugobotora mu vyara vya Satani. Wo muha ubuzima bwawe, wo mutumbera. Umaze iminsi uha ubuzima bwawe izindi ntumbero, ariko urazi kurushe, urazi kubuza umunezero, urazi kuzazaniwe, urazi kurondera ivyo kubumba ukabibura. Ukuvuka kwa Yesu kwakuzaniye inyishu ngo uyu munsi umutumbere niwe mutsima w'ubugingo. Ntibihagije kumenya no kuvuga ko Yesu yavutse, ntibihagije kuja mu rusengero no kuririmba indirimbo zose zerekeye ivuka ryiwe. Mbega woreka kuri uyu munsi ukamugururira umutima wawe? Aravuga ngo mpagaze ku rugi ndadodora ndaramutsa. Umuntu wese niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjiriwe dusangire. Ndakwifurije guhimbaza ukuvuka kwa Yesu ufise ivyiyumviro bishasha. Ndakwifurije guhimbaza ukuvuka kwa Yesu wemeye kumugira intumbero kugira ngo umureke aguhaze. Wonyemerera nka kurongora muri risengesho. Vuga uti Mwami Yesu, ndagushimiye kuganiriye n'umutima wanje. Ndakira ijambo ryawe rinyibutsa, yirinyigisha ko uri Mesiya waje kuntabara, uri Mesiya waje kumpa ivyizigiro aho ntafise ivyizigiro, uri Mesiya waje kumurika mu mwijima usatiri ubuzima bwanje. Kuri uyu munsi numvise aya majambo, nk'uko Betelehemu aho wavukiye havuga ukubumbwa no guhazwa, ko ari inzu y'umutima, kandi nawe ukivuga ko ari wewe mutima w'ubugingo. Ndakwemereye ngo uhaze ubuzima bwanje. Ivyo nahora ngirira inyota vyose, ivyo nahora nirukira vyose, bitigeze bimara inzara n'inyota, ndabisezeye. Ndihanye ivyaha vyanje, ndihanye ukugarariza kwanje, ndihanye ukugendera kure yawe. Mbabarira, ngire muzima, nanje umbere ingabire muri uku kwibuka ingene waje nka Mesiya, ingene waje nk'umwami, ingene waje kumbohora no kubohora isi. Abakwizera bose nanje nsangira umugabane nabo. Urakoze, ufute izina ryanje mu gitabo c'imanza, mu gitabo c'urupfu, wandike izina ryanje mu gitabo c'ubugingo. Ndakwizeye, ndakira ingabire y'agakiza, kandi ndakiriye iyi ngabire ariyo wewe, ingabire y'ukuvuka kwawe, kandi n'ubuzima bubonerwa mu kukwakira. Urakoze, ndakwizeye, kandi nzogukurikira mu kubaho kwanje kose. Amen. Ndabashimiye mwese mwankurikiye, ndabifurije ibihe vyiza byo kwibuka no kuninahaza ukuvuka kwa Yesu. Wewe wemeye kumwakira akubere umukiza, akubere umwami w'ubugingo bwawe, kugira ngo usangire umugabane n'abizeye, abamaze kumwizera. Imana iguhezagire.